ayo icyo tubashikiriza cyangwa tubabaza na Mr. Koresha umwanya Mr. Tugesha umunyabusa gusuka cyangwa Mr. Vuguta byumye ndi muri iki kibanza kandi nishimye cyane kuba ndi muri iki kibanza rero hari ikintu kimwe nashaka mbere nk'ubaza iwe muri entertainment nuvuga yuko ari nka lebo hari ikintu abantu benshi batahura ski lebo apa rero kubamo aba CEO n'aba manager n'abaririmbyi lebo ya nibi fise studio cyo ne kibazo canje sinzi yuko ari cy'ubujuju ariko amalebo menshi aha mu Burundi tuzi yitwa amalebo harimo abarafite ama studio ariko muri iyo ndirimbo barisi ni indirimbo twabonye impuzu ya uruhombo narumvise itakorewe muri Wema Record arandi yakorewe n'amasanamu yakozwe na Brian Smith rero icyo kibazo narimba ikindi nacyo nashaka gukeza uyu mama kweri ni intwari kazi yubahwe cyane Imana imuje imbere igikorwa yatanguje ntazogicire hagati azogikomeze ndetse natwe turafite ikintu cyane twifasha muri Wema Entertainment izo twibuka turabe ingene dusobekamo kimya natwe dukomeze promotion iyo muvukanyi wacu kuko uri kumurumwe uriyaga ariko ntibimara ubundi aho babiri batatu bashize ikiganza usanga bikomeye cyane rero ndamusaba yuko aturabarandi gusa nanje ndashoboye n'abandi barashoboye azorabe n'abandi ashiremo twongereze ingufu nyinshi ni kuko hari ukuntu twe shyiramo ingufu nyinshi kuko tutahawe konta hari ingufu kanaka tutoshiramo cyane ariko yatwibutsa akavuga ati burya bigenda ukuntu gato turaje ariko n'abandi bongereza ingufu byaba byiza cyane gusumba ikindi kintu nashaka ndangirize ko nico guha kandi pole mutoyi wanje Landry Imana iramubona kandi agiye gukira vuba cyane murakoze cyane Nansema bambaza ngurumva canke ntangure ngo twakoye ngo izonka oya agenda umubo uyu mu star mubona ngaha canke uyu muririmbyi yitwa Yan A onani Landry promoter napore mava ndamubwira kuko turamana amazimisi yagwaye ariko ari muri bamwe bafasha Yan A ni nawe manager wa Wema Entertainment akaba ari management irongowe n'uyu mupfasoni mubona ngaho Wema aba muri Australia ariko ifise ishami ngaha mu Burundi lisanzwe rirongowe na Landry promoter iyo rero Wema Entertainment ndiko ngerageza kwintroduce kugira ntize kugira birebire niyo Yan A asanzwe ahurikiyemo ni nawe mfura wayo nta n'umuhererezi araboneka nta n'umukurikira araboneka ariko mu migambi bafise byanciye mu matwi kuko je ndumworosha gusaba amajambo biravugwa yuko ari abandi bashobora kuyizamo amajambo make rero yaravuye mu gihugu cya Zambia ari abagiye kumwakira abandi twarabimenye turashikayo hari igikorwa yari yazanye aje kwimenyekanisha ngaha ariko umwanya bari bavuze babikorera ko ntiwavuye woroha bivanye n'isanganya Landry yaciye agira kuko ntawoja gutamba yapfishije naho Landry atapfuye ariko yari mu bibazo nuko rero mu majambo make no munsi naho amatara dava dukundira cyane nico gikorwa yagira abereke umunsi ashika conference de presse ntiyakunze ngo aca yigira ubwo nyene kuko ntiyari bwaronkerera icababwira no munsi ya kironse nibaze rero karakajo keza kabamenyesha makuru kuvugana nawe muri make igikorwa kiriho amatara niyo dukundira turaza kukibereka n'ubyo na video simave mvuga byinshi sije na recordinze sije natinze muri clip bariho ndabaha ikaze nibaza ko Landry wavuga mu majambo make ndazi ko menga bitoroshe kugira yani nawe acabandanya abamenyesha makuru nabo baronka umwanya kugira ijambo bararigenda neza murakoze ndabaramukije banditse abamenyesha makuru amahoro reka ndabashimire byumva mutima
kubona mwashoboye gushika ku butumire twe twabahaye nongera nsaba imbabazi kubona twashoboye gucerwa ni kumva zuko kwa muganga murabizi ko je nsanzwe ndi mu bitaro byasaba ko hari amakete babanza gusinya nyemerera gusohoka no kumurusha kugira nshobore kuba ndi muri kino kibanza shimira n'abadoktori bamfashije kugira nshobore gushika hano ko n'ibintu byasaba yuko ntegerezwa kuba ndahari ndatekewe nkuko mubibona ndatekewe ndimo ibindi bintu nyene bitari ngombwa ko tuvugira hano ego hama nkuko Vivance yababwiye yagiye yabivuze yababwiye neza yuko hariho ikintu cyitwa Wema Entertainment muri Wema Entertainment akaba harimo Yan A akaba ari umuririmbyi wa mbere mushasha agiye kuboneka ndetse nkuko mubona nk'abasanzwe ndi manager ku butaka bw'u Burundi wa Wema Entertainment tubifashijwemo n'umuvyeyi hariya nkuko mubona hariya Wema hariya akaba ari CEO akaba asanzwe ari muri Australia akaba ari umuvyeyi wacu akaba ariwe yashoboye gushinga yo label yitwa Wema Entertainment. Yan A kano kanya rero nkuko mubona araza gushira habona amajwi n'amasanamu ku ndirimbo yiwe ya mbere ikorewe muri Wema Entertainment ndetse nimba ntihenze abashoboye gutegura no mugigo no munsi turaza gushora gusinya n'amakontra kugira bibe ku mugaragaro kugira bishobore kuba ku mugaragaro ko turiko turakorana biciye mu mategeko na Wema Entertainment. Je nibaze neza ko gikuru ari ico hanini ni ico nugusinya twongera tubereka n'igikorwa gicambere gishasha gikozwe muri Wema Entertainment. Urakoze Landry. Okay, urakoze cyane ko mpijambo. Ubwa mbere na mbere nabanza gushimira abanditsi n'abamenyesha makuru bari ngaha aka kajyo baduhaye akakanya uko n'ikintu bidasanzwe turazi ko muri mirimo myinshi ariko mwarigoye akamura kitabo banza kubashimira ko muri mucubahiro cyane kandi muze mubandanye kutuba hafi nkuko mwabikoze. Bo jewe nitwa Yan A nsanzwe ndi muri mu Burundi numva kuvuga ikirundi yavukiye mu ntarangozi ariko ibikorwa nsanzwe ndabikorera mu gihugu ca Zambia ariko hare ibintunze n'umuziki ubu muna mwanya ariko ndafise n'utundi tukagusanga rimwe na rimwe nisumamo uga umuziki nawe urumva ni birebire. Bo nkuko bayivuze ababene wacu Vivance na Landry Promoter gender umuririmbyi wa mbere ari muri Wema Entertainment ariko turizeye ko nabandi bagiye kuza vuba. Wema Entertainment kubatayizi ni mama asanzwe avuka mu ntara ya Rumonge bamuzi ku mazina ya Wema Onela niwe yishinze guteza imbere ugwaruka biciye mu muziki canke mu bikorwa mva bwenge. Rero yarashoboye kutunga ngaha ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo Yan A aze akore ibikorwa bitandukanye n'abandi bari inyuma ndetse no ku giti canje jeje nyene. Yego niho uyu ashobora gusinya kontra. Rero bari ngaha kugira ngo mwebwe abanditsi n'abamenyesha makuru mumenye ko Landry Promoter tutariko dufashanya bisanzwe ahubwo turi umuryango umwe. Rero uyu munsi ngirango muraza kuvyibonera baza gushobora gusinya amakontra. Ikindi naco cyatumye dushika ngaha gikuru cyane ni jengira mbanje sohore indirimbo ya mbere ihurukiye muri Wema Entertainment. Ndazi benshi bagiye barambaza no igikorwa cyo muri Wema Entertainment bimeze gute. Rero indirimbo iriho yitwa Uruhombo nkuko babivuze amatara ni yagaruka ngirango muraza kugira ico muyivuze ko muduha impanuro twe turacari na bato amenyesha makuru mumaze imyaka myinshi n'uburambe ngirango aho mubona haragakosa ntimwitinye kuko umuntu n'uyundi kandi ivyumviro byanyu byo dushikana kure. Yego murakoze. Nuko nibaza ko bagerageje kubivuga kugira simbana imvuga jenyene dutange umwanya tubaze ibibazo atabwo novuga ataco munyegeje kuko ari cyari muto tumugire big. Murakoze kampere ku kibazo cabajijwe na President
wamenyesha amakuru hano iwacu mu Burundi ishyirahamwe urukino wamenyesha amakuru ntihenze yabajije ikibazo kijanye na sinzi ko munyibutse na kontra ikiringo byinshi byo gushima ariko yabajije ikijanye na kontra ikiringo. Je nibaze neza yuko ndumisha makuru w'isamirizi Black FM nkongera nkakora ku mbuga experience ndayifise kuko maze gukorana n'amashiramwe menshi atandukanye ndetse maze kubona bimwe mu bikunze gushikira abaririmvyi canke andi malabera atandukanye hirya nino. Jewe ku bwanje twewe ku bwacu amasezerano yo gukorana Wema Entertainment tuzokorana imyaka igera kuri 3. Iyo myaka 3 hari byinshi tuzoyikoreramwo kandi vyiza tudashobora guca dushikiriza ngaha imbere y'abamenyesha makuru ariko imyaka yoyo niyo ngire ko nisho n'ikibazo ca mukuru wanje hari ya grand frère wacu Pajo nagomba ndakumenyesha yuko gushikuno mwanya abajejwe amategeko donc abavoka kino kintu barakizi kuko urabizi yuko James sanzwe fise umunyamategeko w'iwanje nka Maître Muvayo Jean kontra arayizi ku ruhande rwa Wema Entertainment nabo basanzwe bafise umunyamategeko kugira amategeko arinze asohoka nuko habaye umwihwezo ku banyamategeko bose babiri barabiraba barabona yuko atawibwe canke atawivye kugira ejo canke hirya yejo byayibazo by'amabishikira amarabera atandukanye bihave unashima mbere kontra yazungurutse mu bihugu bigera kuri 3 hari mu Australia n'ibindi bihugu bibiri ntashoboye kuvugira ngaha muri kano kanya ariko kontra irasiguye iranditse neza ndetse abanyamategeko ku mpande zose zibiri ku ruhande rw'iwanje ndetse no ku ruhande rwa Wema Entertainment byose baravyize babona kari otop. Ndanabibutsa kandi yuko ni brand zibiri kuko hariho Hitop TV na Wema Entertainment. Ni Wema Entertainment ije gukorana na Landry Promoter wo muri Hitop TV. Murakoze. Hama hari ikindi kijanye n'imiziki je nibaze neza yuko yan eyo cishura ariko Wema Entertainment ni ikintu kinini si umuziki gusa. Banze gushimira abo bene wacu amenyesha makuru bashoboye kubaza ikibazo. Wema Entertainment muri make irafise ukuntu ibikorwa irikira bitunganya kandi byose bimeze neza. Indirimbo tuzokora imwe gusa hama duhagarike. Indirimbo nyinshi twakoze kuba dusenga mu Burundi kandi simwe sizibiri sizitatu sizine harimo n'amakorabo. Ibaza ko Wema Entertainment irabimenyereye nayo itari gufasha umuririmbyi ngo akutaka bw'u Burundi ariko Australia bafasha benshi gutegura ibiteramo n'abantu ndavuga na mu Rwanda bafasha. Rero ndibaza yuko ibintu byose bizogenda neza kandi numvise mu kintu cy'abavoka n'abavoka bazoza kuko management yacu yamenyera amategeko ibintu byihweje kandi bizwi neza n'amategeko. Ayo yatu aje tushikiriza cyane tubaza na Mr. Koreshimwanya Mr. Kigesho umunyagusa gusuka cyangwa Mr. Kuguza byumye ndi muri iki kibanza kandi nishimye cyane kuba ndi muri iki kibanza. Rero hari ikintu kimwe nashaka mbere nk'ubaza Wema Entertainment nubwo yuko ari nka label hari ikintu abantu benshi batahura ski label apa rero kubamo ba CEO n'aba manager n'abaririmbyi label yani bifise studio cyo ne kibazo canje sinzi yuko ari cy'ubujuju ariko amalebo menshi ha mu Burundi tuzi yitwa amalebo harimo abarafite amastudio ariko muri iyo ndirimbo Baris ni indirimbo twabonye imputere uruhombo narumvise itakorewe muri Wema record arandi yakorewe n'amasanamu yakozwe na Brian Smith. Rero icyo kibazo narimba ikindi nacyo nashaka gukeza uyu mama kweri ni intwari kazi yubahwe cyane
Imana imuje imbere igikorwa yatanguje ntazogicire hagati azogikomeze ndetse natwe turafite ikintu cyane twifasha muri Wema Entertainment twibuka turabe ingene dusobekamo kimya natwe dukomeze promotion iyo muvukanyi wacu kuko uri kumura umwe uriyaga ariko ntibimara ubundi aho babiri batatu bashize ikiganza usanga bikomeye cyane rero ndamusaba yuko aturaba gusa nanje ndashoboye n'abandi barashoboye azorabe n'abandi ashiremo twongereze ingufu nyinshi ni kuko hari ukuntu twe tushiramo ingufu nyinshi kuko tutahawe kontra hari ingufu kanaka tutoshiramo cyane ariko yatwibutsa akavuga ati burya bigenda ukuntu gato turaje ariko n'abandi bongereza ingufu byaba byiza cyane gusumba ikindi kintu nashaka ndangirize ko nico guha kandi pole mutoyi wanje Landry Imana iramubona kandi agiye gukira vuba cyane murakoze cyane yuko banditse bamenyesha makuru mu Burundi iminsi yose ibyo nkunze kubona hirya nino ni fata kudaha agaciro cyo kutubahiriza cyane cyane ababa bajejwe donc ibikorwa kanaka ahantu kanaka ndetse no mu bintu nibaza neza yuko manager wa entertainment dingaha nitwabona bikenewe tuzobikora kandi ni vyiza cyane twabona bikenewe nitwabona ko hari ibyo tubura nitwabona ko hari ibyo dushobora kongereza tuzobishiramo kubera muri abavandimwe turi bamwe twese kuvuga ko dushobora kureba gufasha ngo nikubera ko ngo bimeze uku nibaza neza ko uzi akaranga mutima kumwuga haro ibintu amajambo amwe udashobora gukoresha ego hama ikijanye na studio nibaza neza yuko sinzi ko mu kubaza ico kibazo muba mwarabajije neza kungene ibikorwa ariko ni kibazo cyane studio yorohereza umuririmbyi swat kudatakaza ibikorwa vyiwe ndetse no gukora ibikorwa ku mwanya aho ahashakiye ariko Wema Entertainment twe dufise ingene twateguye ibikorwa vyacu kandi ifise kungene ibikorwa vyayo biteguye tufise abahinyanyuzi hari abahinyanyuzi dukorana vuba cyane tugiye kuzoshira habona ariko gushikura umwanya tuzobana yadukorana abahinyanyuzi batandukanye ariko turafise abahinyanyuzi bari permana bakorana na Wema Entertainment bisigaye twindinganizo ya Wema Entertainment nkuko twabahamagaye no munsi tuzo turabamenyesha murakoze kuri ka kanya twi amakoraniro yacu no munsi bose bavuga amasatikana imigigwa ihari ni myinshi imigigwa ihari ni myinshi turaza gukora umugigwa n'ibyaba ngombwa ariko kandi je naguma nshimire cyane ivyimva mutima ujya muvyeyi mubona hajya mubona tutabeshanye twese turazinanye ngaha industry nta myaka myinshi ndayimazemo ariko nibakeya ntazi turazinanye twese kandi na umshari kintu cyagumye kigaruka ngo kubera ari naka ngo zofa bari naka abandi turabafasha kandi atama contract dufise rero jewe tuzokorana kandi bizogenda neza bizogenda fresh kandi ndazi neza yuko ntawe uzokwidoga umuririmbyi wanje nguyu nta nzahabu abitse mu mufuko ngo zotuma mumwiba no murungika ngo muramusofye muramwivye nguyu afise indirimbo nshasha tuzokenera ibiganiro tuzokenera ibiki Black FM yoyo yatanguye kuva kera ndanabashimira cyo kibinarema n'izindi samirizi za PJ Colombe za Buja FM n'izindi nyinshi zikorera isanga ni nyinshi cyane zandiraga kura ni nyinshi gushikura umwanzi riko ziradufasha kandi umuririmbyi atagikogwa arashira ahabona neza muri Wema Entertainment ariko mukabikorana umutima w'urukundo cyo bibaza rero afise igikogwa bica bigenda ukundi hari jambo benshi ndazi bare biteze kumva kugira dushobore kurangiza ndazi ko benshi batangaye kumbona ngaha ariko kubw'ubuntu bw'Imana yo mwijuru ndetse no kubw'ubufasha bw'abantu benshi mfise harimo
harimo na CEO wa Wema Entertainment. Je uno munsi ni mzee yamfashije cyane mu bitaro, mama yaramfashije cyane mu bitaro kandi baracamfasha ndacyari mu bitaro. CEO wa Wema Entertainment yafashije atanzi ku mafaranga menshi mu bitaro, ariko Imana yo mu ijuru mwezagiye n'abandi benshi afashije abaririmbyi ishamakuru. Rero umuvyeyi Imana imuhezagire cyane, naho ntarakira ariko amafagitire n'ibindi tubazo tumwe miliyoni menshi Imana ibandanye incira inzira iva muri wacu. Nta buryo dufise bwo gushiramo ivyuma mu maboko ko Zami mwakoze cyane rero kubona mwaje. Nibaza ko hari byo twari twateguye bidahava bikunda kubera umuriro, amatara yacitse, twari kubereka ino ndirimbo umva. Nibaza rero nuko ruvyerekeye kontra iriho je narayibonye, ariko habaye ikibazo ndaco imprimisha kubera